Inyuma y'urugendo umugwi w'abashingamateka mu vyo bajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi bagize mu gihugu hagati, Umushikiranganji ajejwe ikigega ca Reta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu Domiciano Ndihokubwayo yatumiwe mu nzu y'amakoraniro mu Kigobe kugira asigure yongere yishura ibibazo vy'abashingamateka kuvyerekeye igura, ishingurwa n'igurishwa ry'umwimbu w'ibigori hari kuri uyu wa 2 Nyakanga umwaka wa 2021. Uretse ibibazo uwo mushikiranganje yari yabajijwe n'umugwi w'abashingamateka mu vyo bajejwe harimwo uburimyi, aha twovuga nk'ikibazo cerekeye ikibanza, ibikoresho vyo kwimburiramwo ibigori hamwe n'amafaranga yo kugura ibigori iyo yavuye. Kuri ivyo umushikiranganje ajejwe ikigega ca Reta Domiciano Ndihokubwayo yishuye ko Reta y'u Burundi yaguranye amafaranga agera ku miliyaridi 34 mu banki nkuru y'igihugu. Muri ayo ica gatatu akaba arico kimaze gukoreshwa. Kuvyerekeye ibigori naho amenyesha ko amatoni agera ku 14,000 b'ibigori ariyo yegeranijwe. Abashingamateka babajije kandi ikibazo bashikirijwe c'ibigori vyaguzwe bitumye n'ivyabunzwe bakibaza uzobazwa urwo ruhombo. Igihe twagenda kuraba uwo mwimbu w'ibigori n'ingene vyaguzwe, twarahuye mu vyo baguze harabayemo ubuhombe, na cyane cyane butavuye ku bari ko barabikora ariko bivuye ku gihe vyakorewe. Hariho ubuhombe bwavuye yuko ibigori babigura bitumye bikaca bihoka, novuga ngo bihoka uko ibiro baguze sivyo bakuramo. Ubwo buhombe none buzobazwa nde? Nico kibazo batutwaza uko nyene, bizobazwa nde? Barya baguze canke bizobazwa abatanze amafaranga, abagize uwo mugambi gihugu? Ko tuzi ko Leta muri misiyo ya mbere atari kugura no kugurisha, iyo naho iramutse ibikora ibicisha ku masosiyete yayo y'amitari, iyi nyungu y'amafaranga 400 izoja kandi canke izogaburwa gute? Kuri ivyo bibazo n'amakenga vyose umushikiranganje ajejwe ikigega ca Reta Domiciano Ndihokubwayo arishura. Ati hariho ubuhombe buva ku mwimbu utameze neza, ibibunzwe, ibitumye. Ibi vyose vyaraharuwe kugira ngo kijya giciro gishobore gushikako. Nta mudandaza yokora ngo acavuga ngo reka vyose ndabifate gutyo. Vyaraharuwe, turafise amatablo yerekana ikintu ico ari cyo cyose gitwara ifaranga cinjira muri ibi biharuro vyatumye dushika kuri ibi biciro, haba ku biciro ku murimyi, haba ku biciro muri anagesa, haba ku biciro ku muguzi ashitse ku isoko. Akana kariko kose karaharuye amafaranga gatwara. Rero nibaza yuko ibi vyose ari byo bituma dushika kuri kijya giciro. Nayo ubundi iyo tuvuga tuti giciro ni 180 utabiharuye usanga hari uza guhomba, usanga hariho n'uza kunguka inyungu z'umurengera. Umushingamateka agatogwasa afise amakenga kuco 2/3 vy'amafaranga yasigaye azokora. Davye mu gace ka gatatu gace C na D nako Umushikiranganji yaravuga yuko haguzwe ibigori vyababaye kuri 14. Ni ukuvuga amafaranga miliyari 9 n'ibihumbi 520 mu gihe anagesa yasabye kugura miliyari 34. Kuvuga yuko amahera yakoze nta n'icanga yasabye. Neka anagesa yasabye amahera angana gutyo yose yikata gukorera uko byakoresha iki cyane gukora ibiki. Umushikiranganje ajejwe ikigega ca Reta Domiciano Ndihokubwayo arishura. Honorable Rwasagato yagarutse ku nyishu yatanzwe ku kibazo ca kabiri mu duce C na D yitangaza yo amatoni 14,000 y'ibigori yuko ari bike ugereranije n'amahera yasabwe. Nagomba ntange umuco ncabajijwe n'abandi batari bake. Twavuze yuko umugambi Leta yafashe imiliyaridi 34 zo gushira kuri uwo mugambi. Umugabo ntitwavuze yuko izo miliyaridi 34 zakoze, ntitwanavuze yuko zizokora zose muri iki gice. Twafashe rero amafaranga tugereranya
mugabo ayo mafaranga ntiyaciye asohoka ngo agende muri anagesa. Aya mafaranga tuvugana na BRB yuko ari linye buguruye, n'ibigori vyaboneka tuzoyatora, bitabonetse ntituyatora. Nico gituma mubona ikigo anagesa caronse imiliyaridi 22, mugabo kiraronka yandi 8 yo kugira ngo kigure ibikoresho ya mifuko n'ibindi. Rero aya mafaranga hari abandi bacu bavuga yuko ngo hoba hakoze ngo miliyaridi ngo basigaye 26 zicaye nibiki. Ayo mafaranga hari ntariko aravyara inyungu kuko ntayo twakoresheje, ayo tutakoresheje yose nta nyungu ariko aravyara. Mwamenya ko leta y'u Burundi mwihangiro yihaye guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi biri imbere.